Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi asaba abenegihugu bo muri zone Gatumba bama bategwa n'amazi kwitegurira kwimurirwa handi burundu. Ivyo umushikiranganje wa mbere Gervase Ndirakobuca yabishikirije kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 13 Rusama umwaka wa 2023 aho yararamutse yifadikanya n'abenegihugu bo muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu bikorwa rusangi vyo kubaka isoko ya kijambere ya Rubirizi. Bakaba bacanga isima yo gusasa hasi hamwe no mu mazu y'ubudandarizo. Nico gituma mwabonye yuko hari n'ibyago biheruka kubashikira muri zone ya Gatumba. Kuko ari Imana iri Satani agendera, aha naho nagire nifatikanye namwebwe mwese abanyamutimbuzi, abanyagatumba mwashikiwe n'ibyo byago by'imyuzurira. Kwifatikanya namwe muri ibyo byago byabashikiye nimuzongere ngo leta wera biterekanije kuri ibyo byago niko turabazirikana kugira turabe yuko twotora inyishu yakiya kibazo igitorera inyishu burundu nikizosubire kugaruka. Ico gusabwa nuko kujya aho umuvyeyi yateretse igisabo atahatera ibuye, aho rero leta izobona bibereye ko mushobora kugira umutekano uzovyakira zoba ari inyishu ivuye ku muvyeyi. Mu nama duheruka kugira ku munsi w'ejo twarumvikanye ko tugiye kurungika abahinga baje bazanye ivyuma baturabire neza ahantu hose amazi adashobora gushika muri Gatumba. Ari ivyo vyuma bizotwereka ko amazi ashobora gushika, duce dutora inyishu burundu abo bantu bose bazo bari muri ivyo bibanza bavemo batwagwa handi. Izoba ari itegeko uko izoba ari itegeko ryo gukingira ubwoko bw'Imana, ryo gukingira bene Burundi, izoca bigenda uko nyene. Ivyo rero muvyitegurire ubona ndazi neza yuko benshi mu bari muri bida bibanza barafise iyo baje bava. Ubufise yaje ava abaragenda buke buke yangingi zose gufatwa asa dusanga yaramaze kuvamwo. Amatongo hasigaye murahazi hajyanye n'amatongo ya leta ari leta tuzobatwara. Umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca yanabakeje ku bikorwa vy'iterambere bariko berekana muri iyo ntara. Yanabasavye ko umuryango wose utegerezwa kuba ufise umurima uzovomera muci. Nayo buramatari w'iyo ntara Engineer Desire Sengiyumva mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko umutekano ari wose kiretse umuzure w'amazi wateye mu Gatumba. Yanagarutse ku bibazo vy'amatongo ya leta ari muri komine Mutimbuzi usanga ari mu bibazo ko bariko barategura icegeranyo maze leta iheze ifate ingingo kubayihagiye. Inyuma y'ibikorwa rusangi umushikiranganje wa mbere yaciye aho mubonano umugwi w'abagwizatunga bava mu gihugu ca Canada. Ivyo baganiriye tubibwirwa n'umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere Moyizi Bucumi. Ego inyuma y'ibikorwa rusangi ya komishoni wa mbere yaje kurangurira hano mu Rubirizi muri Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, yaciye aha umubonano abagwizatunga basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Canada, aho bari baje kuganira na komishoni wa mbere bamumenyesha imigambi bafise bifuza kurangurira mu gihugu cacu Burundi. Iyo migambi rero bashikije akaba ari imigambi itatu. Umugambi wa mbere akaba ari guhindura imicafu mu muyagankuba, gutanga umuyagankuba, akaba cyane cyane bavuze ivyerekeye guhingura amaplastike n'amapine aho bashaka kurehingura mu bitoro. Bavuze kandi n'umugambi ujanye n'indero, umugambi ujanye n'indero gushingira igisata c'indero, aho bavuga bati twebwe twifuza gufasha kugira ngo indero akanovera k'indero kabe karimo ubuntu, ico bavuze l'éducation humaine, kuko abo bagwizatunga basanzwe ari n'abakozi b'Imana. Umugambi ugira gatatu nuwo ukorera mu gisata c'uburimyi, aho bavuga bati twebwe twifuza kuzana umugambi aho umuntu arima hato akimbura vyinshi nyuma y'uko haba habaye ivyigwa vyaho umuntu agomba gutera imbuto kanaka.
bamwijwe nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ko bamaze kuvugana n'abaserukira ibisata bitari bike, ibisata bigira bishika bitatu. Bavuze ko bamaze kuvugana n'abari mu bushikiranganji mu by'ubujejwe harimo ubudandaji, abarongoye ubushikiranganji mu by'ubujejwe harimo uburimyi n'ubworozi, hamwe n'abarongoye ubushikiranganji mu by'ubujejwe harimo umuyagankuba. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere rero yateye intege abo bagwizatunga, aho yabasavye ati nimugende mubandanye muvugana n'ivyo bisata bijejwe, ati kandi igihugu c'u Burundi imiryango iruguruye ku bagwizatunga bifuza kuja mu mitahe mu gihugu cacu c'u Burundi kugira ngo biteze imbere, kambere bongere bateze imbere n'igihugu cacu c'u Burundi.